muri kano kanya nashaka tumara umwanya muto, ndakoresha neza umwanya kuko bampaye iminota 30 kuri programme. Mana Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 4 gushika umurongo w'10, aho turiko turavugana yuko ingene Imana iturobanurira kuyikorera atagwitwazo na rumwe. Guhera ku murongo wa 4 havuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Maze ndavuga nti yo, erega mwami Uhoraho, sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Ariko Uhoraho arambarira ati ntacu uvuga ngo ndacari muto, kuko uwo nzogutumako wese ariwe uzojako, kandi ico nzokubarira cose akaba arico ukwiye kuvuga. Ntuzugire ubwoba ku bwabo, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore, ni jewe Uhoraho mbivuze. Maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa. Uhoraho arambarira atenshiza amajambo yanje mu kanwa kawe. Raba, uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami, bwo kurandura no gusangangura no guhonya no gukomvomvora, bo no kubaka no guteragira. Imana ihabwe icubahiro. Reka twongere dusenga Imana. Mana yacu, Mana yera, ndagushima ko wanteye iteka kuri uno munsi kugira ngo mpagare imbere y'ihanga ryawe Mana, kugira ngo ndababwire ivyo wewe ubwawe ugomba. None jewe ndi igikoresho, wewe aba ari wewe wivugira imitima y'aba bose bari hano, kugira ngo aba ari wewe uyihembura kandi ubandanye kwihesha icubahiro ku musozi, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Rero turiko turavuga yuko Imana iturobanurira kuyikorera atagwitwazo. Kurobanurwa bisobanurwa iki? Kurobanura ni ugufata ikintu canke ibintu ukabikura mu bindi vyinshi kubera impamvu runaka. Iyo bavuze imbuto zirobanuye turabimenyereye mu burimyi. Imbuto zirobanuye ziba ari imbuto nziza zitagira agasembwa umurimyi ategura kugira ngo niyaziteragira zizovemwo umwimbu mwiza. Rero umwimbu ushimishije zashobora kuba ari ibigori, zashobora kuba ari ingano, ibiharage, umuceri, bivanye n'akarere zizotegwamwo. Rero umurimyi aritangura akitegura hakiri kare, n'igihe cyo guteragira kitaragera, akaba ararondera imbuto, agategura imbuto igihe kirekire imbere yuko atera kugira ngo bigende neza. Rero Imana nayo iratoranya abantu bayo kugira ngo ize ibakoreshe. Kandi nk'uko twabibonye, kimwe cyo tubona yuko Imana iba izi umuntu wayo imbere yuko imubumbira mu nda ya nyina. Yesu nashimwe. Imana ibikuzi, ibizi umuntu uwo ari we wese ibimuzi. Ikindi tubona mu byo twasomye nuko Imana irobanura umuntu akiri mu nda ataravuka. Yesu nashimwe. Ico ni ikintu gihambaye. Abakenyezi mwibungenze, burya ntawuzi abo ivyo bibondo mwibungenze no kubifata neza. Abashinga ntahe banyu nabo bakabafata neza, kuko hariho abagabo bafata abagore babo nabi no mu gihe bibungenze, ugaca usanga burya baba bariko baragira nabi n'urya ari mu nda. Kuko tubona yuko Imana irobanura abantu imbere yuko bavuka, ngo Imana iba yabarobanuye. Rero twanabibonye nk'uko byagenze kuri Yeremiya.
na Yesaya nyene niko vyagenze, nawe nyene turabona ingene Imana ivuga ko akiri mu nda Imana yamurobanuye. Pawulo nawe nyene mu Bigalatiya igice ca mbere umurongo wa 15 aravuga neza ingene nawe nyene Imana, kandi arabishingira intahe, we yatahuye iryo banga yuko Imana yamurobanuye akiri mu nda ya nyina. Abigalatiya igice ca mbere umurongo wa 15 turabona neza ingene Pawulo nawe nyene abishimangira, yatahuye neza ingene Imana yamurobanuye akiri mu nda ya nyina. Havuga ngo ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama, ikampamagara kubw'ubuntu bwayo, ikampamagara kubw'ubuntu bwayo, ngo nkiri mu nda ya mama niho Imana yandobanuriye. Imana iturobanura kera gose. Nico gituma udakwiye gusuzugura umwana muto. Bari abana bo muri Sunday school, abana bari hariya barimwo abakozi b'Imana. Yesu nashimwe abana, haleluya. Abana dukwiye kubafata neza tukabigira, barimwo abakozi b'Imana, kuko Imana yaturobanuye kera. Turakwiye kubitahura, tukabanza tugatahura neza ko Imana yaturobanuye kera tukiri mu nda ya ba mama bacu. Ikindi ca kabiri nuko uwarobanuwe n'Imana ntakwiye kugira urwitwazo rwo kwanka. Yesu nashimwe. Hano turabona Yeremiya, Imana imuhamagaye akavuga ngo ngo ndagowe, agerageza gutanga urwitwazo. Urwitwazo ni ukuvuga ni impamvu umuntu yiha akagerageza kuraba ko yokwanka gukora ikintu runaka, canke ntaje ahantu akarondera urwitwazo, impamvu yotuma umenga vyokumvikana. Hano Yeremiya yabanje kubwira Imana imuhamagara ati ndagowe, nkaho umenga ngo ndacari muto, ngo sinzi kuvuga, kugira ngo arabe ko Imana yobireka. Yesu nashimwe. Ariko Imana ntiyamwemere na gatonya ko agira urwo rwitwazo ko atazi kuvuga. Ego nivyo yarafise ubwoba, yarakiri muto, aravye abami, abantu yaragiye kubwira ubutumwa, ibihangange yaragiye kubwira ari muto. Mbere hariho n'abaherezi ico gihe nabo nyene batakora ivy'Imana igomba. Abo bantu bose aravye ingene igihugu cari kimeze, abami bari bahari, kuko yanavuze ubuvugishwa bwiwe bwakoze ku bami batari bake, yararaba akagira ubwoba. Ariko ubwo rwitwazo, ego nk'umwana w'umuntu urashobora kugira urwitwazo, mugabo Imana ntikwemerera. Imana yarakurobanuye, naho uzana urwitwazo gute ntibikunda. Mose nawe nyene yagerageje kugira urwitwazo, aho Imana yamutoranya kugira ngo aze gukura ubwoko bwayo haya muri Egiputa. Mose yagerageje nawe wenyene kumera nk'uko Yeremiya avuga ngo Mana, ngo jewe ngo sindi imvuzi, ngo urabizi, ngo imbere yuko unampamagara ngo ntabwo nzi kuvuga, ngo urabizi neza, ngo urabizi. Mugabo Imana amubwira ati oyaye, hariho mukuru wawe, hariho Aroni w'imvuzi. Mbere ati ngiye ubu nyene ahava gusanganira, kandi nimwahura azohasa umunezero. Imana ntiyamwemeye na gatonya urwo rwitwazo, ntiyavyemeye. Hari n'igihe mbere Mose yabaye nk'uvuga ati raba uwundi wopfuma urungika. Imana ngo iraraka. Yesu nashimwe. Imana ishaka gukoresha uko woshaka gukwepa kose, Imana ntivyemera, kuko yashatse gukoresha itegerezwa gukoresha nyene. Yesu nashimwe. Rero aha ico dushobora kuvuga nuko Imana ishoboza uwitoranije.
Yesu nashimwe. Imana irashoboza uwitoranije, ibanza kuguhumuriza. Urashobora kugira ubwoba, ukagira ubwoba bw'ibikorwa ugiye gukora, ariko turabona ingene Imana yahumurije Yeremiya ikamubwira ati wewe ntugire ubwo rwitwazo, ngo uzoja aho ndagutumye, uzovuga ibyo nkubwiye, kandi nzobana nawe, nzoba ndi kumwe nawe. Haleluya. Imana imaze kuvuga ati nzobana nawe, uzovuga ibyo ndakubwiye. Dukwiye kuvuga ibyo Imana itubwiye, ntituvuge iby'iwacu. Imana imaze kuvuga ati nzoba ndi kumwe nawe, none wosubira kugira ubwoba gute? Kuko akenshi turagira ubwoba kubera yuko twibagira uwaduhamagaye uwo ari we. Ariko Imana niyo ihindura amateka, niyo ihindurira umuntu, kuko yamubwiye ati erega ni jewe akanwa ndagafise kububasha, ni jewe nshobora kuguhindura, nkamenya ingene ndagukoresha. Yesu nashimwe. Jewe kera sinari nzi ko nshobora guhagarara imbere y'ikoraniro nk'iri. Yesu nashimwe. Kuko jewe nakuze n'igihe nari umwana, je nize hano kuri primaire, nari umwana muto mu bo twigana, kandi nari umwana yitonda, kandi bo baca barampaza, bantazira ntungwa. Niko banyita hano. Abo twakoranye baba bakiriho hano barabizi. Rero nari umwana atekereza, umwana yitonda, atavuga, agenda yunamye, nico gituma bantazira ntungwa. Mbere hageze, kuko ico gihe murazi ko twaraduza idarapo mu gatondo no ku mugoroba imbere yo gutaha, burya turiko turarimba Burundi bwacu, bavuze ngo sangwa n'ugweze, sangwa n'amahoro bavuga ngo sangwa n'amahoro meza. Ngeze hariya hepfo niruka, kubera yuko barampaza. Barampaza cyane. Rero Imana irafise ukuntu ibigenza. Sinari nzi ko nshobora guhagarara imbere y'ikoraniro nk'iri nkavuga ubutumwa. Mbere Imana yananshoboje no hanze muri Kenya, nkiriko ndiga theology, Imana yanshoboje namaze umwaka urenga ndongoye ishengero ry'abanyakenya rimwe n'abaganda n'abanyarwanda n'abakongomani, nkababwira ubutumwa. Yesu nashimwe. Ivyo ntakora gusa n'imihango yo kubatiza, imihango y'abatisi hano y'umupastori sinayikora kubera yuko batari bwabinyemerere. Rero Imana iyo yagutoranije iragukoresha, kandi ntawe ushobora kugira gute, ntawe ushobora guhungira. Imana iraguha ubushobozi, Imana iragushoboza. Uwo Imana irobanuye iramuha ubushobozi, irabanza ikaguhumuriza. Imaze kuguhumuriza, Mose yamuhaye Aroni w'imvuzi. Hanyuma turabona yuko Yosuwa nawe nyene yaragize igihe cyo kugira ubwoba, ariko Imana iramuhumuriza. Yavuga ngo shikama ushire amanga, ngo shikama ushire amanga, ngo nta muntu n'umwe azoguhagarara imbere. Rero nashaka kubwira bene wacu bahava bahezagirwa, gushikama no kutagira ubwoba. Imana yabarobanuye kugira ngo ibakoreshe kandi bagire neza. Rero ico Imana ikora, imaze kuduhumuriza, ikindi ikora ni ukuduhumanura. Yesu nashimwe. Kuko murazi ko twavukiye mu isi irimo ivyaha, kandi ntibishoboka yuko ukorera Imana udafise umutima ukeye. Imana irabanza ikakoza ivyaha, ikaguhumanura, ko icaha nico kiduhumanura. Hariya twasomye muri Yesaya 6 twamaze kuhasoma, turabona ingene Yesaya ahamagagwa. Turabona ingene umukerubu yaje ngo amukoze ikara ku munwa kugira ngo ahumanuke. Iramuhumanura, kuko icaha nico kiduhumanya. Ni ukuvuga ngo
Imana irabanza ikaduharira, kandi turazi yuko amaraso ya Yesu Kristo ari yatwoza ico givyaha. Yesu yabambwe ku musaraba, maze ngo kamere yacu, kamere y'ivyango yabambanywe nawe, kugira ngo nitwizera Yesu Kristo tukamwakira nk'umwami n'umukiza, ya kameremere yacu ntigende idukurikira. Kuko ntibishoboka yuko ushobora gukorera Imana mu mubiri, ntibikunda. Kuko ukorera Imana imuhamagara kugira ngo ayikorere mu mpwemu no mu kuri. Yesu nashimwe. Mu cete ca mbere ca Petero 2:9-10 haravugwa yuko ngo turi ihanga ryera, inyegu yiharije y'Uhoraho. Imana ngo yadukuye mu mwiza ituzana mu muco wayo, kandi umuntu wese Imana irafise intumbero yamuhamagariye. Yesu nashimwe. Rero harabahamagawe bahora mu kaboregwe, harabahamagawe baratukana, harabahamagawe arabarozi, bararagura canke bararaguza, abapfumu, abasambanyi, abasinzi, bisuma n'abandi. Umwe wese arafise aho Imana yamukuye, hariya muri ya mwiza, hanyuma imuzana mu muco wayo. Yesu nashimwe. Rero Imana imaze kuduhumanura, imaze kutwoza ico givyaha, iraduha ubushobozi, iraduha mpwemu ya tukagira inkomezi. Kandi ubushobozi dufise tubukura mu ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo rirafise ubushobozi, rirafise ububasha. Nico gituma Yosuwa Imana yamubwira ngo ntaze ngo ivyagezwe ngo azame abirimbura, azame abikoresha vyisunga ku murango nijoro, ngo ntakikamira ibumoso canke ibubafu, ariko avyisunge kugira ngo bimufashe bimukomeze. Rero ijambo ry'Imana ni itara, niryo ridufasha, niryo ritumurikira. N'ubushobozi bukomeye dutegerezwa kwisunga. Rero nashaka mbere nk'uhava arangiza ko sinshaka gufata umwanya munini, ariko ubwo bushobozi duhabwa n'ubushobozi bw'ubwoko bubiri. Yesu nashimwe. Kandi ubwo bushobozi duhabwa n'ubushobozi umukozi w'Imana Imana imuha, n'ubushobozi bwagutse kandi butagira imbibe. Yesu nashimwe. Kuko Imana yabwiye Yeremiya ko imuhaye ubushobozi ku mahanga no ku bami, ubushobozi butagira imbibe. Nico gituma nashaka kubwira aba bagiye kwatigwa cyangwa bagiye guhezagirwa yuko Imana ntiguhamagarira, nta mbibe zihari. Umupastori nta mbibe agira. Ugiye hanze y'u Burundi uravuga ubutumwa. Murabona ugiye yavuye muri Afrika y'Epfo yaje hano ariko avuga ubutumwa, ejo yaduhezagiye. Ugiye muri Amerika uravuga ubutumwa, ugiye muri Aziya uravuga ubutumwa. Nta mbibe zihari. Yesu nashimwe. Kuko Yesu yavuze ngo nimugende mu mahanga, muhindura amahanga abigishwa. Nta mbibe zihari. Ubwo bushobozi rero duhabwa buri ubwoko bubiri. Ubushobozi bwa mbere ni ubwo kurandura, gusangangura, guhonya no gukomvomvora ubwami bwa Satani. Yesu nashimwe. Kurandura no gusambura. Rero Imana iraduha ibigwanisho vyose. Umukristo wese iyo amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza abagiye mu ntambara, kandi uko ugenda utera intambara zigenda zitandukana. Yesu nashimwe. Uko ugenda utera intambwe mu gikorwa, aba bagiye kwinjira muri iryo rindi bango, uko wahora urwana intambara ubu intambara zigiye kwiyongera. Yesu nashimwe. Uko ugenda ugira intambuko, uko ugenda
uja mu mabanga, ugeze mu bakuru intambara zo zica ziba nyinshi. Ni ukuvuga ngo uko ugenda utera intambwe niko intambara zigira gute zigwira. Ariko Imana ishimwe, mwizo ntambara nico gituma atakugira ubwoba. Mwizo ntambara Imana yategekanije ibigwanishwa vy'umukristo. Nitwigwa tuhasoma, usomye mu Efeso 6:11-18 hari ibigwanishwa bitandukanye. Yesu nashimwe. Muri ivyo bigwanishwa birahari bitandukanye, harimo no kuvuga ubutumwa, harimo ukuri, ukwizera n'ibindi. Hagaca haba ikintu bita amasengesho. Yesu nashimwe. Amasengesho rero kigaca kiba ikigwanisho ca kindi ruremesha ngabo. Yesu nashimwe. Gusenga no kwisonzesha. Yesu nashimwe. Aba bantu bagiye guhezagirwa, nashaka kubabwira yuko gusenga no kwisonzesha arico kintu, arico kigwanisho kizobashoboza mu gikorwa mwinjiyemo. Uri umupastori udasenga utegerezwa gusenga kenshi, kuko wikorera imitwaro yiwawe, imitwaro y'umuryango, ukikorera n'imitwaro y'iki y'ishengero. Mbere urikorera n'imitwaro yo mu kibano, ikibano ukoreramwo. Urikorera n'imitwaro y'umutumba ukoreramwo. Urikorera n'imitwaro yo mu ikomine, n'imitwaro mbere y'igihugu. Yesu nashimwe. Nico gituma gusenga ari kigwanisho gikomeye kugira ngo ushobore kurandura no gusambura bwa bwami bwa Satani no kwisonzesha. Uwo batahora yisonzesha ashatangure niyava hano no musi. Uwo badafisa akarago hariya muhira, ukaba udafise akarago mwahora mupfukama na madame, asha ucuraba aho ugahitana aho uvira hano. Yesu nashimwe. Kuko ni ntambara kandi no dukura iki kunesha. Yesu nashimwe. Jewe natangiye kwiga kwisonzesha ico gihe muri Kenya banzeze iryo shengero. Ryari shengero ryaciyemo intambara, ryari shengero ryaho rirongowe n'umuganda w'impunzi hama arasubira iwabo. Hanyuma hari haciye intambara, abantu bafatana mu mashati baragwana n'ibiki, abakristo bamwe barahunga. Hanyuma ico gihe n'ubutunzi burasubira inyuma. Hanyuma ico gihe abajenama n'abandi bavuga bati ko tudafise amafaranga yo guhemba umupastori, tukaba tubona mwene data ariko yiga teoloji, tukaba dufise n'inzu y'ishengero, reka basi tumuhamagare tumuhe inzu y'ishengero, hanyuma ibindi azimenya mugabo adukorere. Iryo shengero ryarimwo abajenama bamwe bafise abagore babiri. Hari harimwo n'umujenama yikomeje kumukora ko bitari vyoroshe. Yari yakoranye n'uwo mupastori nyene yari yagiye. Hanyuma ico nakoze nariko ndiga, ejo batwigije ibintu vyo kugira umuvyeyi mu vy'imwemu, umuntu hanuza. Rero nagiye nza guhanuza uwaturaganishije w'umupastori aho niga mw'ishuri rya Baptiste. Ndamubwira yuko banjeje ishengero, mugabo ko harimwo abantu mbona ntabona ingene nzobigenza, kuko mujenama vy'ukuri yarakaze kandi yaravuga rikijana. Yarafise uruhara kandi hariho n'ishuri rya primaire nyene ryatangujwe nabo, umva yafisemwo n'ijambo. Ndagenda rero ndahanuza wa mupastori yaturaganisha, ndamubwira nti vyagenze ukuntu ariko harimwo umujenama ntabona ingene nzobigenza. Aca arambwira ati kimwe uje gusenga uje ku mavi, ikindi naco uzuca utangura inyigisho
uhere ku mushinge wigisha ishengero iby'agakiza, ingene umujenama akwiye kuba ameze, ibiki n'ibiki. Hanyuma ivyo birangiye, abakristo bazoba batahuye ukuri, ucugirisha amatora. Rero ico nakoze, naciye ntangura kwisonzesha. Sinari ndabimenye, ntavyo nari nzi kabisa. Ntavyo nakora mbere. Mugabo nawe nako ndi mu rugamba. Nca ndatangura kwisonzesha. Natanguye ngira amasaha makenya, nkagenda mu rusengero guhera saa 12 gushika ku mugoroba. Nkasenga ndamagenda bikora, ndigisha n'ishengero. Imana rero, kubera Imana yishura ifise inzira nyinshi. Wa mujenama sinzi ukuntu yashatse ngirango kurondera n'umugore agira gatatu, yakora ahantu, uwo mugore yakorera ahantu akorera abazungu. Uwo muzungu aja mu ikonje asiga akantu k'agasheke, baca bavugana na wa mukobwa ingene bokwigana sinyatire kugira ngo baje gukura ko amafaranga muri banki. Hanyuma muri uko kwigana iyo sinyatire yagiye muri banki, baca bamucakira wa mujenama, baca bamushira mu gasho. Burya amatora twayakoze twayakoze ari mu gasho. Yesu nashimwe. Ikintu cyo gusenga, Imana udasenga intambara ntazoshobora. Yesu nashimwe. Rero guhera ico gihe niho nabandanije rero ivyo kwisonzesha, hama bigenda bikura. Rero nuno munsi igikorwa cyo kwisonzesha carabandanje kandi nabonye kirimwo umugisha. Rero mu kurangiza kugira ngo simbandanye ntwara umwanya, aba bariko bahezagirwa uyu munsi kugira ngo igikorwa canyu, ibango ryanyu rizogende neza. Hambavu ico cyo gusenga no kwisonzesha, kimwe cyo no guca bugufi. Yesu nashimwe. Ikintu cyo guca bugufi mu gikorwa c'Imana, udaciye bugufi ntawe uzoshika. Mweho ubu ni sawa, imeze neza uko ubu muri kino gihe hahezagirwa umuntu ari kwishengero. Murazi ko atariko vyahoze. Twe twahezagirwa bagaca baguhamagara hirya no hino. Jewe nahezagiwe muri 2006 nakora kuri Semusema. Ico gihe nacenja gukorera mu Cibitoke Imugina. Yesu nashimwe. Pastor Serge arabizi. Ico gihe twaraduga imisozi n'amaguru. Twashobora kugenda mu gatondo uko amashengero mu Cibitoke ajya mona yikukiye, abo mu Cibitoke babizi ari kure na kure. Uko ico gihe y'amasikirisa yose ya Mugina, haraho twagenda nk'amasaha 5-6, n'ivyo amamoto ntivyari bwagwiye, tukagenda n'amaguru kuva mu gatondo, sivyo bikagenda neza. Aho utagize guca bugufi ntigikunda. Twe twavuye muri Kenya tuja gukora irubura, urazi igisagara c'i Nairobi. Televiziyo irubura nta matara yarahari, abirubura bahazi. Twashikiye irubura, televiziyo turayibika, imbeba n'intuza zivamwo zirajya n'insinga, sivyo. Twasubiye kuyikoresha tuje hano imusema. Aho Musema naho ico gihe hari televiziyo ya Lycée Musema. Nta bantu babiri bari bose, abantu bose bazakora aba televiziyo hajya kuri Lycée. Sivyo. Hanyuma rero biragenda neza gutyo. Twagize kwihangana muri make. Yesu nashimwe. Bisaba kwihangana no guca bugufi. Ukemera gutama kandi izo ngendo by'ukuri, izo ngendo twagize Imugina zatubereye umugisha. Yesu nashimwe. Zatubereye umugisha, imigisha yose dufise, kuko iyo ukorera Imana naho wotama, Imana yaguhezagira muri buno bugingo ngo no mu buzoza. Ikindi ca gatatu nukubaha abatwitangiye imbere. Mwubahe
abo bitangiye imbere mu bubahe. Icya kane twari twakivuze n'ejo bakitubwiye cyo kugira umuvyeyi mu buryo bw'impwemu agufasha gusenga, aguha impanuro nk'ivyo nariko ndavuga. N'abakenyezi abafasha banyu nabo nyene nkumbure ejo sinzi ko bashoboye kumva iyo message yo kugira umuvyeyi mu buryo bw'impwemu. Muri barya bafasha babungere babitangiye imbere, ukwiye kuba ufise umuntu agufasha, aguhanura. Ushobora guhanuza ati mbega we bimeze gute, kuko umaze kuba umufasha w'umwungere ishengero ryose riraba wewe, muka pastori bose baramuraba. Ubu ugiye mu rundi rwego rutandukanye naho wahora, ivyo wahora uko nkumbe nta wahora avyitaho. Mugabo ubu ijambo wavuze, ico wakoze, akantu kose bavuga bati ninde, ni muka pastori. Urumva rero umuntu abakeneye, kandi harimo kuruha, harimwo vyinshi, harimo imitego, harimo ibigeragezo. Mugabo Imana irabana n'umuntu, bisaba ko ufise umuntu agufasha kugira gute, agufasha, azaragufasha no gusenga. Kimwe navuga ku mwungere no kumufasha w'umwungere, ico gusenga no kwisonzesha naco nyene kirakora. Rero numva ata bindi novuga, ariko kandi nukugira n'igikorwa ugashira ku munzane. Uriko urakora ibikorwa vy'Imana ntiwibagiye n'umuryango. Yesu nashimwe. Ntiwibagiye n'umuryango, kuko iyo wibagiye umuryango naho bica bindi. Uzohava usanga madama aje kuba kwishenge ace yimuka, n'abana bace bimuka, urumva sivyo. Rero ni vyiza kugira ministeri y'equilibre. Rero nayo majambo muri kano kanya, kandi amajambo ariko aravugwa yingena Imana iduhamagara tudakwiye kugira urwitwazo. Arabwirwa n'abandi, n'umukristo wese, n'umuntu wese ari hano. Ariko kandi nashaka kuri aba bantu bo muri imigwi itatu. Umugwi wa mbere, hariho abantu bakiri mu mwiza, abantu bashobora kuba bakiri mu vyaha, abantu bakeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo batangire urwo rugendo. Birashoboka kuko niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Rero ukaba uri hano utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo utangire urugendo, ubu ni umwanya mwiza, kuko nta wuzi ejo ingene bizomera. Hariho undi mugwi w'abantu Imana yahamagariye mu gikorwa canke yahaye ingabire, mugabo n'ubu bakaba bagikekeranya, bakaba bagifise urwitwazo kumwe kwa Yeremiya canke kwa Mose, canke bafise urundi rwitwazo runaka, canke bagikekeranya. Abo nabo nyene muri kano kanya Imana iriko irakubwira ati yacutinya cukekeranya, nawewe canke ingabire yawe irakeneye kongera gukora kugira ngo bigende neza. Birashoboka kandi ko hariho abantu basubiye inyuma, basigaye ari goyigoyi mu gikorwa c'Imana. Abo nabo nyene muri kano kanya vyoba vyiza nabo nyene bongeye kunagura amasezerano n'Imana, bakongera bakabwira Imana ati Mana ndi hano, none ongera unkoreshe. Muri make rero nayo majambo numva nari mfise mvuga. Reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana yera, ndagushima ku bw'amajambo meza waduhaye. Ubu munsi mwiza ubandanye kuwuhezagira, kandi abo warobanuye ukaba wabarobanuye kera, Mana ivyo wabateguriye gukora, Mana uzubashoboze kandi ubajishe imbere. Bandanya kubana n'iri koraniro, umwe wese Mana umwongera inkomezi zo kugukorera, kugira ngo ca gihe kumwe Pawulo yavuga ngo nagwanye intambara nziza, umwe wese Mana nihagera, Mana yacu, Mana yera, hazogere ca gihe uvuga ngo ngwino mwana wanje,
ko wankoreye, ko wagize neza, ngwino uje mu bwami bwanje. Bandanya kubana natwe kandi bandanye kutuja imbere no mu bisigaye byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.